Mwiriwe neza bakundwa nshuti bavukanye muri hano n'abakurikiranira ku radio kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana tubone insiguro hamwe n'ibanga rinyegejwe mu mugani w'urwamfu n'uburo. Ikigwa cacu mwa kano kanya ni ibanga ry'urwamfu n'uburo. Nico gituma tugiye gusoma muri Matayo igice ca 13 umurongo wa 36 kugeza ku 43. Yesu amaze guca umugani w'urwamfu n'uburo yaciye avuga ngo maze asezera ishengero. Yesu yinjira mu nzu, abigishwa biwe baraza kuri we bati dusobanurire umugani w'urwamfu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, indimiro ni isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami, urwamfu ni abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa murwanizi, igenya ni umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko urwamfu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira bakure mu bwami bwiwe, bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Bo n'abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uri n'amatwi yo kumva niyumve. Ikigwa cacu ni ibanga ry'urwamfu n'uburo. Murashobora kwicara bavukanye inshuti muri hano. Iri banga rinyegejwe ngaha ryamye ibinjana n'ibinjana rigaragariye ngaha ku isi. Kristo mwitegereze yaravuze ku rwamfu n'uburo, yerekana ko hari abana b'Imana, ko hariho n'abana ba sekibi kuri uno mubumbe w'isi. None ivyo byose byagenze gute? Mu gitabo c'itanguriro turabona ko mu itongo rya Edeni, aho Imana yashize umuntu igihe yamurema, Imana yari yaremye umuntu ubwa mbere na mbere ibanza kumuremera mu buringanire bwa gatandatu, aho yamuhaye umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi uwo mubiri wasa n'Imana, yari mu ishusho y'Imana. Hanyuma imuha umubiri ufadika ngaha ku isi waremwe mu mukungugu wo ku isi, nuko umuntu acaba ubugingo buzima kuri uno mubumbe w'isi, afise umubiri wa teofaniya canke umubiri wo mu buryo bw'impwemu, ariyo mpwemu Adamu yarose, ija imbere mu mubiri w'inyama waremwe mu mukungugu wo ku isi. Nyuma y'igihe runaka Imana yararemeye Adamu umufasha, ari we yakuye mu rubavu rwiwe, kuko yasinzirije Adamu, nuko ikura mu rubavu rwiwe urubavu rumwe irubumbamwo umufasha wiwe. Adamu akangutse turana ko yari afise umufasha, aravuga ngo akanakara ko mu mara yanje ni igufa ryo mu magufa yanje, nuko amwita Barona, kuko yari yakuwe mu mugabo. Imana yari yabwiye umuntu
yari yabwiye umuntu umugabo imbere yo kumuha uwo mufasha ati uzoshobora kurya ku biti byose byo mu itongo rya Edeni, ariko ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza ntuzukigeko, kuko umunsi wakiriyeko uzoca upfa. Rero turabona ko mu itongo rya Edeni hariho ibiti bibiri, kimwe cyari igiti cy'ubugingo, ikindi cyari igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Nk'uko Kristo atubwira ko mu ndimiro umwana w'umuntu yabibye uburo, sekibi nawe araza abiba urwamfu. Rero igihe Kristo atubwiye ku rwamfu n'uburo, aba ariko avuga mu migani, ashatse kuvuga ibiremwa abantu kugira ngo yerekane yuko hari abana b'Imana n'abana ba sekibi. Rero hariya mu itanguriro hari ibiti bibiri, kimwe cyari igiti cy'ubugingo, ikindi igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. None igiti cy'ubugingo ninde? Igiti cy'ubugingo ni Kristo, umukundwa wacu, umukiza, niwe giti cy'ubugingo. Nicyo gituma yavuze igihe kimwe, yaravuze canke mu ncuro zitandukanye, yaravuze ngo ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru, ntaje gukora ibyo nigombeye, ariko kugira ngo nkore ibyo wantumye agomba, kandi ujya kuri uwo mutsima azobaho ibihe bidashira. Rero turashobora kubona yuko we ari ico giti c'ubugingo gitanga ivyamwa by'ubugingo budashira kugira ngo tumujyeko tubeho ibihe bidashira. Yaravuze muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 40, yaravuze ngo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Igice ca 6 umurongo wa 40 muri Yohana. Mw'iki gice nyene naho nyene, kino gice nyene ca 6 muri Yohana umurongo wa 50, katurabe umurongo wa 48 ukabandanya, haravuga ngo nukuri 47, nukuri ndababwire uwizera afise ubugingo budashira, ni jewe mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa, uyu niwo mutsima umanuka uvuye mu ijuru ngo umuntu awuryako ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru, nihagira ujya kuri uwo mutsima azobaha ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. Abayuda batana kw'ibirake bati, uyu ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Aha turafise isezerano ry'umuzuko w'abo bose barya ku giti cy'ubugingo, arico ari Kristo. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje, we yavuze yuko azobaho ibihe bidashira, afise ubugingo budashira, kandi yaravuze ngo nzomuzura ryari ku munsi w'iherezo, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, kuko umubiri wanje arico kurya c'ukuri n'amaraso yanje arico kunywa c'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje agoma muri jewe, nanje nkaguma muri we. Nk'uko data w'ubugingo yantumye, nanje ndiho ku bwa data, nikundiya nawe azobaho ku bwanje. Uwo niwo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, si nk'uwo basogokuruza banyu bariye manu ariko bagapfa.
burya uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Rero mwumve ahari ibanga ry'ubugingo budashira riri muri Kristo, ari we giti c'ubugingo. Rero kugira ngo umuntu ajye ku giti c'ubugingo hariya mu itongo rya Edeni, cyategerezwa kwambara umubiri. Ico giti c'ubugingo Kristo yategerezwa kwambara umubiri kugira ngo umuntu ashobore kurya ku giti c'ubugingo, kandi ivyo ntivyari bwabe. Ariko mwitegereze, igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza ni Sekibi, kandi Sekibi yambaye umubiri mu itongo rya Edeni mu nzoka, ca gikoko casa n'ikiremwa muntu, ari ca kiremwa cazimira kiri hagati y'umuntu hamwe n'ibikoko. Ico nico gikurikira, ugenda umanuka usubira inyuma, gikurikira umuntu. Rero mwitegereze, murabona ko gikurikira ikiremwa muntu, ibikoko bikurikira umuntu, ariko mu bikoko harimwo ibikoko bishaka gusa n'umuntu, nk'inkende, inguge ndetse n'ibindi. Ariko icari kiri hagati y'inkende n'ikiremwa muntu niyo nzoka. Ubwo bwoko bw'inzoka, ivyo bikoko byari bisa n'ikiremwa muntu, kandi zagenda zihagaze, zaravuga zikiyumvira, zari zifise ubwenge, zari zifise mpwemu, ariko ntizari zifise ubugingo, nubwo zari zifise ahantu hoje ubugingo. Aho hantu rero hoje ubugingo, aho niho Sekibi yagiye, nuko agenzura ico gikoko. Biciye muri ico gikoko, Sekibi arigaragaza mu mubiri, atari umubiri w'umuntu, ariko umubiri w'igikoko. Kandi biciye muri uko kugaragara muri uwo mubiri w'igikoko, niho yaje ahenda Eva, nuko abyara umwana yitwa Kayini. Nico gituma Bibiliya itubwira muri Yohana wa mbere, iratubwira muri Yohana igice cya 3:12 ati, ntimumere nka Kayini yari uwa Sekibi, yica mwene wabo Abeli. Mbega Sekibi ni Sekibi n'umugwanizi. Rero biciye muri Sekibi agaragariye mu mubiri w'igikoko, mu nzoka yazanye uwo mwana, yaciye agaragara biciye muri ubwo bubeshi, uko gushukashuka canke kuresharesha inzoka yazanye. Kuko ivyanditswe biravuga yuko Sekibi, inzoka, yahendahenze Eva. Rero twese turazi ico ivyo bisobanura. Rero mwitegereze, hanyuma Adamu nawe nyene yazanye biciye muri Eva umwana yitwa Abeli. Bose barakuze, baba bavyawe n'inda imwe, no kuvuga ngo bari mu ngobyi imwe, kandi bagaragaye nk'amahasa, nubwo bari ab'abagabo canke bari bafise base batandukanye. Aho niho rero hatanguriye ikibazo c'ikiremwa muntu, catanguriye hariya mu itongo rya Edeni. Hanyuma barakuze, ariko Imana yari yamaze gucira urubanza Adamu, Eva hamwe n'inzoka. Eva Imana yaramuvumye, nuko acaba nyina w'ibifise ubugingo byose, ibibi hamwe n'ivyiza, kandi ko azovyara abana arinze kubabara. No kuvuga ngo azokwibaruka arinze kubabara. Kandi nico gituma abagore bababara cane mu gihe bibungenze. Hanyuma mwitegereze, izina rya Eva, izina ry'umugore ryaciye rihinduka, ntiyitwa Varona, yitwa Eva. Hanyuma n'inzoka nayo nyene yaravumwe. Imana iravuga, Imana irayibwira ko kuba yakoze ivyo yakoze, kwizorya umukungugu kandi kagenda ikwega inda hasi.
uwo muvumo rero waguye ku nzoka ireka kuba igikoko kigenda gihagaze casa n'umuntu ariko kirekire kurusha umuntu ikihinduka igikwega hasi arayihindurira uburyo yari imeze. kandi ubwo bwoko bw'inzoka nk'uko hariho ubwoko bw'inkende bavuga ngo ubwoko bw'inkende mu buryo bwa kigabo ariko zose si ngabo harimwo n'ingore. baravuga kandi ati ubwoko bw'ibifi binini amabarene ariko zose si ukuvuga yuko ari ingore, harimwo ingabo harimwo n'ingore ariko ubwo bwoko bwose bwita ubwoko bw'ibifi binini bashatse kuvuga mu buryo bwa kigore. kandi n'ibindi ntacyo bitwaye ubwoko bwita ubwoko bwa kigabo canke bwa kigore, haba harimwo ubwoko bw'ibigabo n'ibigore. uko rero niko n'ubwoko bw'inzoka bumeze. ubwo bwoko bwaravumwe kandi uhereye ubwo ukabandanya ntabwo twongera kubona ubwo bwoko bw'inzoka kuko bwaciye buhinduka inzoka zikwega. ariko imibiri y'ubwo bwoko y'aho hambere iragaragara ku munsi turavuga ngo ku munsi canke ikagenda iragaragara mu bihe bitandukanye, mu gihe abarondezi canke abashakashatsi aba archéologue baba bariko barondera amasigarira yo mu rundi runganwe, barabona mu nshuro zitandukanye, barabona ibikankara bavuga yuko byari by'abantu babayeho nko mu myaka 10,000 iheze canke imyaka 100,000 canke umuriyoni w'imyaka canke miliyoni 100, bariko bagundura, bariko babona ubwo bwoko bw'inzoka ariko ntibazi yuko ari ubwoko bw'inzoka. nuko rero baravuga bati uku niko umuntu yari ameze imbere yuko amera nk'uko ameze ubu. ariko mwitegereze, Imana igihe yaremye umuntu ntiyamuremye ari nk'inkende canke inguge, oya, Imana yaremye umuntu ari umuntu. kandi igihe yamuremera umufasha yamuhaye umufasha w'umugore. ntabwo cari igikoko, ntabwo bwa mbere cari igikoko. rero mwitegereze, ubwo bwoko bw'inzoka nibwo abarondezi canke abashakashatsi bavuga yuko bwabayeho mu bihumbi canke amamiliyoni y'imyaka. kandi igihe cose bagenda batora ibikankara bitandukanye bakabipima, bakavuga bati ibi bifise ibihumbi canke amamiliyoni y'imyaka runaka. ariko ubwoko bukomoka kuri Adamu ni ubwoko bukiri buto, ni ubwoko budafise imyaka myinshi. uhereye mu gihe ca Adamu kugeza ubu haciye nk'imyaka 6,000. kandi uhereye ubwo ukabandanya hamwe hagenda haraba ibintu bikomeye cyane mu mugambi w'Imana. rero turumvise ingene hinjiye ngaha ku isi, kuri uno mubumbe w'isi, ingene hinjiye uruvyaro canke ubwoko canke abana ba Sekibi, n'ingene kandi hinjiye abana b'Imana, Adamu na Eva, abana b'Imana. ariko biciye muri Adamu na Eva hategerezwa kuza abana b'Imana bose. ariko Sekibi yarigaragaje, murabe akaga kose yazanye mu biremwa abantu. nico gituma ubwoko bw'ibiremwa abantu byamye bivanze. nico gituma kandi igihe baza imbere y'Imana, Adamu, Eva hamwe n'inzoka, Eva yaravumwe n'inzoka iravumwa. ariko igihe Imana yatereza kuvuma Adamu, yavumye isi. nico gituma isi imera ibitovu n'amahwa, kandi rimwe na rimwe irereka no kwimbuka ngo yimbukire ikiremwa muntu.
hariho ahantu ho mu bugaragwa ibibanza bimwe birimwo ubugaragwa bitameramwo ikindi uretse amahwa n'ibitovu. rero mwumva ingene Adamu bwiwe yatakaje uburenganzira ku bugingo buhoraho, atakaza uburenganzira kwiragira ihoraho, atakaza uburenganzira kuba samuragwa w'uno mubumbe w'isi. mu yandi majambo, abana b'Imana bose hamwe n'abantu bose bamye bagirwa imbohe ngaha ku mubumbe w'isi, bakavuka bafise umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito, bafise na mpwemu yo ku isi, kuko bahawe abantu kubwo kugwa baciye bagenerwa kuronka impwemu yo ku isi, impwemu yo mu buringanire bwa gatanu, bwa bwoko nyene bw'impwemu inzoka yari ifise. kandi mu yandi majambo, abantu bamye ari nk'ibipupe biri mu maboko ya sekibi. abantu niko bamye bameze, baragizwa baja nk'uko ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nyene bwari bwaragizwe imbohe hariya muri Egiputa. ariko ntitegereze, Imana yari izi ko ibyo byose bizoba. nico gituma Imana yaciye inzira yo kugira ngo ikiremwa muntu kizogaruke, yaciye inzira y'ubucunguzi kugira ngo umuntu ashobore kugaruka asubire mu bugingo budashira, afise uburenganzira bwose Adamu na Eva batakaje. ubwo burenganzira bwose bwagaruwe. Adamu yari afise igitabo gihesha uburenganzira, ariko igihe yacumura yarakinyazugwe ico gitabo, hamwe n'uburenganzira bwose bwari buri muri ico gitabo gisubira mu kuboko kw'Imana. ico gitabo kimatanijwe n'amashasharandwe. rero turabona ko ubwoko bw'ibiremwa abantu bamye bavanze kandi umuntu mwitegereze, iyo avutse aronka impwemu yo ku isi, ndetse kandi araronka umubiri ufadika, ari wa mubiri upfa ubora umara igihe gito, ari udashobora kubaho ibihe bidashira. ubwa mbere barashobora kuramba bakageza no ku myaka 939, niyo Matusalemu yamaze. ariko nubwo yarambye nk'uko yarapfuye kubera iki? kuko nyuma yo kugwa umuntu ntashobora kubaho imbere y'Imana ngo amare umunsi umwe, kandi umunsi umwe imbere y'Imana kubiremwa abantu ushushanya canke ugereranya imyaka 1000, kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. tubigirwa na Petero wa 2:3 ndetse turanabibwirwa n'umuvugishwa n'Imana Mose mu Izaburi ya 90:4. rero ko bw'iyo mpamvu umuntu ntiyashoboye kumara imyaka 1000. abantu bamye bapfa batarashikana imyaka 1000. rero mwitegereze uko igihe cagiye kirahera, ndetse n'urunganwe ubuzima bw'ikiremwa muntu bwagiye buragabanuka. mwitegereze, baretse kuba abantu batari bafise inzitizi z'ibihe imbere yo gucumura. rero turabona yuko uwarambye cane yabaye Matusalemu. Adamu yamaze imyaka 930, ni imyaka myinshi, ariko nawe nyene yarapfuye ku kanyuma, kuko ingero y'icaha niki n'urupfu. rero imyaka yagiye iragabanurwa ku biremwa abantu. nyuma y'umwuzure uwarambye cane yabaye Nowa, ubwo yabayeho imyaka 850 yose uteranije, uhereye igihe yavuka kugeza apfuye. ni ukuvuga yuko nyuma y'umwuzure Nowa yamaze imyaka 250 n'imiburiburi. reka turabe ngaha namba mushaka kumenya iyo myaka igitigiri cayo c'ukuri. imyaka 850 yabaye imyaka 950. katurabe ivyo turabisanga mu gitabo c'itanguriro, ahatubwira ku myaka Nowa yamaze, ariko yaruhiye gupfa.
haravuga igice cy'icenda umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo wa mwuzure uhise no wamara imyaka 350 iminsi yose no yamaze yabaye imyaka 950 araheza arapfa. No kuvuga ko taco bitwaye nubwo umuntu yoramba gute, kuko kukanyuma arapfa, umubiri we w'inyama urapfa nubwo umuntu abandanya kubaho mu bundi buringanire. Mu gihe atakiriye Kristo nk'umukiza wiwe acaja mu buringanire bwa gatanu, aribwo buringanire burimwo ino mpwemu umuntu yarose igihe yavuka. Ariko yarakiye Kristo mukiza wiwe akaronka mpwemu yera, uwo muntu aba yararose impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, kandi uburinganire bwa gatandatu ni paradizo. Nuko uwo muntu aja muri paradizo akajyanwa n'abamarayika b'Imana, nuko akaba ngaho muri paradizo kugeza habaye umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, aho azozuka ari mu mubiri uhoraho kugira ngo abeho ibihe bidashira. Kuko kugira ngo umuntu aze ngaha ku isi ari mu mubiri abeho ibihe bidashira, ubwa mbere ategerezwa kubanza kugira impwemu ya teofaniya iyo mu buringanire bwa gatandatu, akaba mu buringanire bwa gatandatu akaba ngaho, hanyuma akava ngaho akaza ngaha mu buringanire. Kandi ivyo umuntu abironka iyo umuntu yizeye Kristo mukiza wiwe akaronka mpwemu yera. Uwo muntu aba yarashizwe mu bibanza vyo mwijuru muri Kristo Yesu, aba afise impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu si umwotsi, si impwemu canke ibintu bisa n'ivyo, oya, ni umubiri nk'uyu wacu ngaha ariko uwo mu bundi buringanire. Nk'uko impwemu umuntu aronka yavutse n'umubiri wo mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatanu. Ariko mwitegereze, umuntu arakeneye kugira ngo abeho ibihe bidashira, arakeneye kugira impwemu umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, hanyuma akagira n'umubiri, umubiri uzoba ari umubiri uhoraho, umubiri ufatika uhawe ubwiza, uwo Kristo azoduha igihe abapfuye bizeye Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe tugahindurwa. Rero mwumvirize ingene uno mugambi w'Imana wose uyu uriko uraba uva mu gihe uja mu kindi, uva mu runganwe uja mu rundi, uva no mu kiringo uja mu kindi, no kugira ngo ikiremwa muntu gisubizwe mu bugingo budashira. Kandi natwe twashitse ngaha ku isi turi mu mibiri ipfa, twavutse ku bijanye n'umubiri w'inyama, twavyawe na papa na mama, nuko turakura turonka igihagararo ikidufise. Abamaze gukura ari abandi bakiri abana, n'abandi bakiri mu ntambuko, bakiri mu nda ya nyina, ariko mu kuvuka baca muri zino ntambuko nyene z'ubuzima. Kandi ku iherezo umubiri ufatika utegerezwa gupfa, kuko mutagatifu Pawulo yaratubwiye yuko inyama n'amaraso bitazorarwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. No kuvuga ngo uyu mubiri ubora ntushobora kuba ubutabora, utegerezwa gupfa kandi utegerezwa kubora ngaho umaze gupfa. Kuko iyi mpwemu n'ubugingo by'umuntu bivuye mu no mubiri ubaye ikiziga, kuko umubiri utagira impwemu ni ikiziga, uba wapfuye. Rero murumva yuko hariho integuro y'Imana, hariho umugambi w'Imana ari wo watumye twebwe tuza ngaha ku mubumbe w'isi, no kugira ngo duhuzwe n'ubugingo budashira, no kugira ngo duhuzwe n'igiti c'ubugingo arico Kristo, twakire Kristo mukiza wacu, twoze ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, tujye kuri ico giti c'ubugingo turonke mpwemu yera, kandi tujye kuri ico giti c'ubugingo tubeho ibihe bidashira. Rero mwitegereze, murabona yuko hari abantu badatahura impamvu y'ukugaragara kwabo ngaha ku isi, bakamara umwanya wabo bakora banigana bagira inguvu,
ntibarondere ubwami bw'Imana, ariko Kristo yaravuze ngo mubanze murondere, no kuvuga ngo icambere umuntu ategerezwa gukora ni ukurondera ubwami bw'Imana. Mubanze murondere ubwami bw'Imana hamwe no kugororoka kwayo, ibindi bintu navyo muzovyongerwa. Ibindi byose ni inyongera ziyongera ku buzima, ibyo twebwe dukeneye, ariko icambere ni ukurondera ubwami bw'Imana kugira ngo turonke iki, kugira ngo turonke ubwoko bwa kabiri tuvukira mu bwami bw'Imana, bityo turonke ubugingo budashira. Mu gihe umuntu atararonka ubwoko bwa kabiri mu kwizera Kristo ngo aronke mpwemu yera, uwo muntu nubwo yoba ari muzima, yoba abaye mwono mubiri ufatika, aba yarapfuye imbere y'Imana. Mu yandi majambo, uwo muntu apfuye atakiriye Kristo nk'umukiza wiwe ngo yoze ibyaha byo mu maraso y'umwagazi w'intama, aronke mpwemu yera. Mbega uwo muntu bimugendekera gute? Arapfa, acaja hehe? Mu buringane bwa gatanu. Kandi uburingane bwa gatanu ni iki? Ni kuzimu. Ariko apfuye nyuma yo kwizera Kristo mukiza wiwe no koza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu yera, apfuye nta kibazo na kimwe gihari, aja kuba muri paradizo kugeza habaye umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, ari wo Kristo yavuze ko ati nanje nzomuzura ku munsi wa nyuma. Mbega ninde avuze ko azozuka? Ninde avuze ko azozura? Nabo bamwizera, si abantu bose. Azozura bamwizera bari mu mibiri ihoraho. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Umuzuko wa kabiri nawo azozura n'abandi bose. Kugira bagire iki? Kugira ngo baje imbere y'intebe yera, imbere y'urubanza rw'Imana, nuko bacibwa urubanza kubwi ibikorwa byabo, ibikorwa bakoreye ngaha kuri no mumbe w'isi. No kuvuga ngo kubwi ibintu byose bakoze bakire mu mubiri ufadika w'inyama. Rero dutereza gutahura yuko ngaha ku mumbe w'isi Kristo yavuze yuko hariho urwamfu n'uburo, ashatse kuvuga ibiremwa abantu. Yaravuze yuko ingano ari abana b'Imana, abana b'ubwami, urwafu nago ko ari abana b'umubi. Ndetse n'ikindi gihe muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 13 yaravuze ngo igiti cose data wo mwijuru atateye kizorandurwa giterwe mu muriro. None itandukaniro riri he mu biremwa abantu? Ko bamwe ari abana b'Imana abandi akaba atari abana b'Imana, itandukaniro ni mu bugingo, riri mu bugingo. Mu bugingo bw'umuntu no hari itandukaniro. Ubugingo bwavuye ku Mana, ubugingo ari igice c'Imana, ubugingo bwahoze mu Mana, ubugingo bwari ivyiyumviro vy'Imana. Abo nibo bana b'Imana bagaragariye ngaha ku isi, mubiri y'umuntu, mubiri y'abantu ngaha mwino mibiri ipfa, kugira bahuzwe na Kristo ngaha ku isi, baronke ubwoko bwa kabiri, binjire mu bwami bw'Imana. Kristo yabwiye Nikodemo mu gice cya 3 murongo wa 1 ukabandanya, hariho umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu Bayuda. Ubwo aza kuri we mwijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ntashobora kubutahura. Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyarwa ubwa kabiri. Murabe uburyo bwo kwinjira mu bwami bw'Imana nibiciye
mu kuvuka ubwa kabiri. Kandi ukuvuka ubwa kabiri si ukongera kwinjira mu nda ya ba mama bacu kugira ngo tuvuke, si no kubyagwa n'umugore uwo ari we wese, ariko n'ibiciye mu kwizera Kristo mukiza wacu hamwe no kuronka mpwemu yera. Twarogeje ibyaha byacu mu maraso ya Yesu Kristo. Nta bundi buryo buhari bwo kwinjira mu bwami bw'Imana, nta bundi buryo buhari bwo kuba uwugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ishengero ryacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero mwitegereze bano bantu, uva mu gihugu mu kindi, uva no mu kiringo uca mu kindi, bizeye Kristo. Rero mvuze nti bizeye Kristo, bizeye Kristo mu isezerano rya kera, muri bya bindi byashushanya Kristo, bya bimazi batanga. Abo bantu bazobaho ibihe bidashira. Abantu nabo bizeye Kristo, kuva kuri Kristo kugeza ubu, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bakaronka mpwemu yera. Abo ni abana b'imfura b'Imana. Kandi hariho abantu bizeye Kristo nk'umukiza wabo, boze ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, ariko bakaba batararonka mpwemu wa Kristo. Ariko abo bantu nubwo batarabo mu bana b'imfura b'Imana, abo bantu ntibazozimira, ahubwo bazozuka mu muzuko wa kabiri, nuko babeho ibihe bidashira. Bizogenda neza mu rubanza rwa nyuma. Ariko urwamfu, aribo bana b'umubi, abo namba ntibazigera binjira mu bugingo budashira, kuko igiti cose Data wo mw'ijuru atateye kizorandurwa, giterwa mu muriro. Ibyo nibyo Kristo yavuze, kandi ibyo nibyo Kristo azokora. Rero abo bantu amazina yabo ntiyanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, nta n'umwe muri bo. Kandi hagize uwufise izina riri mu kindi gipande cy'igitabo cy'ubugingo, umwanya uwo ari wo wose rirafutwa, nuko akaja hanze y'igitabo cy'ubugingo, nk'uko byagenze kuri Yuda Isikariyoti. Yari afise izina ryanditswe ngaho muri ico gipande c'igitabo cy'ubugingo, kuko Kristo yaravuze ngo igihe babandi 70 baza bashinga intahe bavuga ibintu Imana yari kirakora biciye muri bo, mu kuvuga ubutumwa bwiza no gukiza abarwayi, gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, baje kuri Kristo bamubwira ibyo byose. Kristo arababwira ngo ntimunezerwe nuko impwemu mbi zabumviye mwebwe mu izina ryanje, ahubwo munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Rero mwitegereze, ni rya Yuda nayo nyene ryari ryanditswe, ariko ryari riri mu gipande aho amazina ashobora gufutwa umwanya wose kubw'impamvu runaka iremereye. Kandi izina rya Yuda Isikariyoti ryarafuswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko yagurishije umwigisha wiwe, yamugurishije intete 30 z'ifeza. Rero mwumve ingene umuntu ategerezwa kugororokera Kristo, namba ntiyitandukanye na Kristo, akakira Kristo mukiza wiwe, agakomeza imbere mu buzima bwiwe, kugira ngo bityo mu gihe izina ryiwe riri mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, niyapfa n'umubiri we w'inyama upfa, azoje muri paradizo. Abapfuye bizera Kristo nabo nibazuka, uwo muntu akaba agihari akiri muzima, uwo muntu azohindurwe, umubiri wiwe ufatika uhindurwe, nuko agira umubiri musha, agira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nimwitegereze murabe neza, iyo umuntu izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu kindi gipande agapfa, naho nyene ntazozimira. Mu gihe apfuye akorera Kristo ntazozimira namba, aza kuba azobaho ibihe bidashira.
kandi bizogenda neza mu rubanza rwa nyuma. Rero abatoranijwe nibo bamwe rudende batazoja mu rubanza rwa nyuma, kuko bobo baravutse bwa kabiri, barinjiye mu bwami bw'Imana, n'abagize ishengero rya Yesu Kristo, kandi baramaze kuronka ubugingo budashira, kuko barafise umubiri wa tofaniya ko mu buringanire bwa gatandatu, barafise impwemu ya Kristo, impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi mu yandi majambo, baravuye mu rupfu baja mu bugingo. Rero babura iki gusa? Basigaje kuronka iki gusa? Umubiri ufatika. Uyu mubiri kugira ngo uhindurwe, kugira ngo bagire ishusho na kameremere cy'umukungu wacu mwami Yesu Kristo. Iryo niryo sezerano ry'ingano z'Imana. Abana b'ubwami, abahungu n'abakobwa b'Imana babayeho kuri uno mubumbe w'isi, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Umubiri w'inyama upfuye, Kristo azokuzura uri mu mubiri uhoraho. Nubandanya naho uri muzima, hakaba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, tuzoca duhindurwa turonke bityo umubiri uhoraho, kandi tuzoba co kimwe, tuzomera nk'umukungu wacu mwami Yesu Kristo. Kristo yaravuze ko ivyo bizoba ku munsi wa nyuma, kandi bizoba ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi. Rero ibyo nabyo Kristo yavuze igihe yavuga ku bijanye n'agatete k'ingano. Yaravuze ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene, ariko iyo kaguye mu ivu kagapfa, gahunda impeke nyinshi. Kristo nawe iyo dapfa kumusaba i Karuvariyo, yari kuguma ari muzima, kuko we nta caha yari afise, kuko urupfu ruzanwa n'icaha, n'ingero y'icaha. Ariko abandi bantu bose bari gupfa, kandi mwa kijya gihe Kristo yapfuye, ibihano by'Imana byategerezwa kugwa ku bantu bose. Rero Kristo mu kwishira kw'ivyaha byacu yihinduye icaha ku bwacu. Suko yacumuye, ahubwo yihinduye icaha mu kwishira kw'ivyaha byacu, kandi kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, yihinduye uwupfa. Yategerejwe gupfa. Rero nico gituma igihe yapfa, yategereje kuja ikuzimu mu mubiri wiwe wa tofaniya. Nuko aho ikuzimu yatse imfunguruzo z'urupfu na kuzimu, azaka sekibi, hanyuma aca muri paradizo aho bari bamurindiriye abera bo mu isezerano rya kera. Kandi ku munsi w'umuzuko, ku w'Imana w'umuzuko, yarazutse Kristo bundi busha arazuka, kandi azukana n'abera bo mu isezerano rya kera, biyereka abantu benshi mu gisagara cy'i Yerusalemu. Kandi Kristo nawe nyene yariyeretse abigishwa biwe mu ncuro zitandukanye mu gahe gato kangana n'iminsi 40, hanyuma araduga mu ijuru ajana n'abera bo mu isezerano rya kera bari bazukanye na Kristo. Kandi hariho izaburi itubwira, ikatubwira ngo nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo mwami w'ubwiza aze. Mwijuru bakabaza bati, wa mwami w'ubwiza ninde? Abajanye na Kristo nabo bakishura bati, n'uhoraho niwe mwami w'ubwiza. Uhoraho afise ubutore mu ntambara, niwe mwami w'ubwiza. Aho niho rero uhoraho wo mu isezerano rya kera, Yesu Kristo, niho yari karaduga ari kumwe n'abera bo mu isezerano rya kera. Kandi ibyo bizokwisubiramwo, ico canditswe kizokwisubiramwo igice ca kabiri, kuko tubanije dusoma haca hisubiramwo ivyo nyene. Kubw'ivyo rero mu gihe ca nyuma, mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, no guhindurwa kwacu, hamwe no kunyakurwa kwacu bundi busha, hazovugwa ngo nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, aje ku munsi wa nyuma.
kugira ngo azure abapfuye bizera Kristo, ahindure na twebwe ndetse ananyakure abo yatoranije bose, ingano zose z'Imana izizojanwa mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero ibyo byose byarasezeranijwe ko bizoshitswa ku munsi wa nyuma, no kuvuga byose bizoshitswa mu kimpumbi c'indwi. Kandi nico gituma ingano abana b'ubwami uva mu gihugu mu kindi bamye bizera Kristo nk'umukiza wabo, kandi bakaronka na mpwemu yera. Nico gituma tubona ko bamwe bizera abandi ntibizera, nuko hari ingano hakaba n'urwafu kuri uno mubumbe w'isi. Urwafu ntiruha agaciro ukwizera Kristo nk'umukiza wabo. Ntibashobora kwizera yuko hari ubugingo budashira, ntibashobora kwizera ko hariho ubundi buzima. Ariko murabe, hariho ubundi buzima, kandi hariho nyuma yuko umuntu aba apfuye hariho ubuzima. Hariho ubuzima mu bundi buringanire, haba ku ngano ndetse n'urwafu. Ku ngano ni mu buringanire bwa gatandatu, ku rwafu naho ni mu buringanire bwa gatanu. Uburinganire bwa gatanu ni kuzimu, uburinganire bwa gatandatu ni paradizo. Hanyuma hazoza ibihano vy'Imana ku rwafu ku munsi wa nyuma. Ibihano vy'Imana ku rwafu, urwafu ruzoba ruhari rukiri ruzima, ariko hazoza n'umugisha w'Imana ku ngano nzima. Hazoza uguhindurwa, ariko imbere y'uko guhindurwa haje ijwi rirenga ry'inzamba rivuga rigahamagara kegeranya abatojwe n'Imana bose. Gegeranya iki? Ingano z'Imana. Nko mwa wa mugani w'urwafu n'uburo, aho yavuze ko azotuma abamarayika biwe kugira bagirike. Reka turabe, yaravuze yuko azotuma abagenyi, abimbuzi. Igice ca 13 haravuga, katurabe umurongo wa 24 kabandanya, haravuga ngo abacira ubundi mugani ati ubwami bwo mw'ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, ariko abantu basinziriye haza umwansi wiwe abiba urwamfu mu buro hagati arigira. Bamaze gusesa no kuyangika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe? None urwamfu urwavuye hehe? Nawe ati, ni umuntu w'umwansi yagize ivyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda tukarutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikorane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi, ntimubanze mutororokanye urwamfu mu ruhambira imikama mu ruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Ni ukuvuga ko mu gihe c'igenya ku muhero w'isi hazoba ukwegeranya isarura ry'urwafu ruriko ruraba hambirwa imikama kugira ngo ruturigwe mu muriro, ingano nazo kugira ngo zishigwe mu kigega c'Imana. Rero mwumve ngene ivyo ari isezerano ryasezeranywe na Yesu Kristo. Umwana w'umuntu Yesu Kristo arungika abamarayika biwe kugira ngo begeranye ingano ku munsi wa nyuma. No muri Mateyo igice ca 24 umurongo wa 31 haravuga ngo azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Iki ni gihe
cyo gushitswa kw'iri sezerano. Reka twongere rero turabe mu byahishuwe mu gice ca 14 murongo wa 14 ukabandanya, ahatubwira ati kandi mbona igicu cera, no kuri kino gicu ukivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu, yambaye igitsibo c'izahabu mu mutwe kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Umumarayika wundi ava mu rusengero asemera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicu, umumarayika wundi ava mu rusengero asemera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicu ati nurungike umuhoro wawe wimbure, kuko iyimbura rishitse kandi ivyimburwa vyo mw'isi vyumye. Uvyagiye ku gicu arekurira umuhoro wiwe mw'isi, isi irimburwa. Iki ni igihe c'isarura, igihe co kwegeranywa kw'ingano, kwegeranywa kw'ivyimburwa vy'umwami. Natwe turiko turaba mu gihe co kwegeranywa kw'ingano, turiko tuba mu gihe gikomeye cyane kandi c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose. Mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963 hagaragaye ikimenyetso kw'ijuru, ikimenyetso gikomeye cyane ico tutoshobora kwirengagiza. Ico cagaragaye gitangajwe mu kinyamakuru Science hamwe na Vida muri uno mwaka w'1963, kandi catangajwe ko cari umuzingi w'ikinyegezwa. Igicu cari cagize umuzingi w'ikinyegezwa ku burebure uduga hejuru bw'ibirometero 41, gifise ubwaguke bw'ibirometero 48, gifise uburebure bw'ibirometero 80. No kuvuga yuko cari igicu kinini cyane, kandi hejuru uduga hejuru aho cabonekeye ntihagurukira indege. Kubw'ivyo rero nticari gushobora gukorwa n'indege, nta n'akabombera gahari ngaho hantu. Nuko rero nticari cakozwe n'akabombera, nticari igicu nka biriya twebwe tubona. None ibanga ry'iki gicu ni irihe? Revera William Branham wo muri Amerika ya ruguru aratubwira ko mu gihe yari yagiye guhiga uwo munsi hariya mu misozi ya Tucson, Arizona, baramwiyeretse abamarayika ndwi barungitswe n'Imana, bamujana mu kirere, bamujanye ahari hari iki gicu, aho cari kiri. No kuvuga ngo yagiye kuri ubwo buringanire uduga hejuru, aho niho hari rero bano bamarayika ndwi hamwe na Revera William Branham. Kandi no foto iki gicu cari cakozwe, iki cafotowe cari cakozwe na bano bamarayika bari bari ngaho. N'abamarayika 8 ntumwa, abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. N'ubundi mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari wari umwana w'umuntu, Kristo ariwe ku munsi wa nyuma. Nk'uko buri mumarayika ntumwa yari ngaho, yari yaragaragariye mu buri w'inyama ku isi, akora ubukozi bwo mu gihe ciwe, kandi uko kwari kugaragara kwa Kristo biciye muri buri mumarayika ntumwa muri buri gihe, ahamagara yegeranya abatoneje ba buri gihe, ingano za buri gihe. Rero ku munsi wa nyuma naho uyu mumarayika aratandukanye n'abandi, ategerezwa kuza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wo mu gihe cyo kubezefuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo agire ubukozi bw'umwana w'umuntu, kubwo kugaragara k'umwana w'umuntu atari kwijuru, atari mu bicu, ahubwo ngaha ku isi hagati mu biremwa abantu, kugira ngo bityo ahamagara yegeranye abatorejwe bose n'ijwi rirenga ry'inzamba, kugira ngo yimbure, kugira ngo bityo akora ico gikorwa biciye muri marayika ntumwa, uwo azoba agaragarizamwo ubukozi bw'umwana ubukozi bw'amarayika bw'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bw'imyera y'ibiro, ubukozi bwa Mose na Eliya,
aribwo burungikwa n'ijwi rirenga ry'inzamba. Ijwi rirenga ry'inzamba ni iki? Ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca irya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu kuri uno munsi wa nyuma. Rero twumvise ko umwana w'umuntu ari we abiba imbuto nziza. Twumvise yuko indimiro ari isi. Twumvise yuko abana b'ubwami, twumvise yuko ingano ari abana b'ubwami, twumvise yuko urwafu nago ari abana ba sekibi. Twumvise vyongeye ko isi ahabibwa abana b'Imana none mubumbe w'isi, mu bibanza bitandukanye aho Imana ishira abana bayo abo yatoranije. Kandi mu yandi majambo, ubu bugingo buri muri no mibiri ipfa n'abahungu n'abakobwa b'Imana, n'ingano Imana ishira ngaha ku isi mu ndimiro. Kuko Kristo umwana w'umuntu niwe abiba, kandi ni nawe azonasarura. Rero mwumve ingene ngaha ku isi hamye mu ntambuko zitandukanye hamye hari abana b'ubwami, abagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Ariko kandi twumvise no gutotezwa kwagiye kurahaba mu bihe bitandukanye, nk'uko byabaye hariya mu itanguriro, Kayini akica Abeli. Twumvise ko ishengero rya Yesu Kristo ryagiye riratotezwa, amamiliyoni canke ibihumbi canke amamiliyoni y'abakristo barishwe mu bihe bitandukanye. Rero mwumviriza ingene ibi byose vyabaye kubera ko urwafu n'uburo biri ngaha ku isi. Kandi urwafu buri gihe rwama rurondera guhonya ingano, buri gihe rurondera kwica ingano kugira ngo rugumane indimiro yose, nuko urwafu ruheze rube samuragwa w'inosi. Ariko Kristo yaravuze yuko ingano zizokwegeranywa zishigwe mu kiga c'Imana, urwafu nago rukazokwegeranywa rugateregwa mu itanure ry'umuriro, aho ntihazobera amarira no kujyana insya z'amenyo. Rero mwumva ingene ibi Kristo yabitubwiye ko, kuko kandi n'umuvugishwa n'Imana Maraki yari yabitubwiye mu gice ca 4 murongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo eheraba umusuraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora. Niko Uhoraho n'ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ibi ni vyabande? Ibi ni vy'abakora ikibi, abakora ibibi. Ibi ni vy'urwafu, kandi abashatse kuvuga ibiremwa abantu. Ariko mweho abo bahizina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Ibi ni ivy'ingano, abana b'ubwami. Rero mwumva ingene Imana itandukanya ingano hamwe no rwafu. Kandi ingano zamye ziri ngaha ku isi uva mu gihuja mu kindi, mu ntambuko zitandukanye zo mu mugambi w'Imana. Muri iki gihe ca nyuma naho mwitegereze, turashobora kubona ingene ingano abana b'ubwami, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, bamye bari uva mu gihuja mu kindi, bari mu kibanza
ahashikirijwe buri gihe c'ishengero ry'amanyamahanga, kandi Kristo biciye mu ntumwa ya buri gihe yarabahamagaye arabegeranya, yarabegeranije. Kandi mu gihe ca mbere bari bari hehe? Muri Aziya ntoya. Mu gihe ca kabiri bari bari mu Bufaransa, mu ca gatatu bari bari mu Bufaransa, muri ico kibanza co mu Burayi. Aho niho ubutumwa bwavuye buraguka, nuko bukwira no mu bindi bibanza bitandukanye. Ingano z'Imana zari ziri no mu bibanza bitandukanye. Hanyuma mu gihe ca gatatu bari bari muri Hungariya no mu Bufaransa, aho Imana niho yarungitse intumwa yayo, iyo yabahamagariyemwo irabegeranya. Hanyuma mu gihe ca kane bari bari muri Irlande no muri Ekose, Imana irungika intumwa yayo irabegeranya. Kandi ubutumwa bwaragutse buraja n'ahandi hantu ahari hari bamwe bamwe mu batonejwe n'Imana, ingano z'Imana. Hanyuma mu gihe ca gatanu turabona ko Imana yarungitse Luteri, kandi igihe ca gatanu cashikirijwe cariko gishikirizwa mu Budagi. Imana biciye muri Luteri irahamagara iregeranya abatoranijwe b'ico gihe. Hanyuma mu gihe ca gatandatu bari bari mu Bwongereza, Wesley arungikwa ngaho, Imana irahamagara yegeranya abatoranije. Ubutumwa buva ngaho burakwira no mu bindi bihugu, aho naho nyene habayemwo abatoranijwe, Imana irabahamagara. Ariko murabona yuko mu bukozi bwa Kristo biciye muri izo ntumwa, no Kristo yamye ahamagara yegeranya ingano, abana b'ubwami. Kandi habayeho ikibanza aho ahari hari abenshi mu batonejwe n'Imana. Nyuma yo kugira ivyo bihe bitandatu, ica mbere muri Aziya ntoya, ica kabiri, ica gatatu, ica kane, ica gatanu, ica gatandatu mu Burayi, hanyuma yimukiye muri Amerika ya ruguru, aho yarungitse marayika wayo ntumwa w'indwi, Reverend William Branham. Biciye muri we irahamagara yegeranya abatoranije. Muri Amerika ya ruguru hashikirizwa intambuko canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ahari hari abenshi mu batorejwe n'Imana. Ubutumwa bwaravuye ngaho bukwira no mu yandi mahanga, ahari harimwo naho nyene abatoranijwe benshi, nabo nyene baregeranwa. Hanyuma Yesu Kristo yimukira rero muri Amerika Latine na Karayibe, agahamagara akegeranya abatoranijwe b'Abanyamerika Latine na Karayibe, kugira yuzuze igitigiri c'abatoranijwe, no kuvuga ngo igitigiri c'umubiri w'ibanga w'abizera. Hanyuma azure abera bose mu bihe vyaheze, azane uyu muzuko abazure bari mu mibiri ihoraho, ahindure n'imibiri yacu, duheze turonke bityo umubiri uhoraho. Muri iki gihe Kristo ari muri Amerika Latine na Karayibe, ahamagara yegeranya ingano, ahamagara yegeranya abatoranijwe kuri uno musi wa nyuma. Igihe cy'ibireko bizifuruka kigenewe gihuye na Amerika Latine na Karayibe. Nico gituma ikibanza ca Amerika Latine na Karayibe ni umugabane w'akazoza, niwo mugabane ufise umugisha w'Imana ugaragaye kuri uno musi wa nyuma. Nubwo Abanyamerika Latine na Karayibe abenshi muri bo batabitahuye, ariko igitigiri kinini c'Abanyamerika Latine na Karayibe barabitahuye ubu. None abo babitahuye bari hehe? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, dushimira Imana kubw'urukundo n'imbabazi zayo, urukundo n'imbabazi z'Abanyamerika, urukundo n'imbabazi yagiriye Abanyamerika Latine na Karayibe, no kuba yarabashize Amerika Latine na Karayibe ikabashira mu batoranije bo ku munsi wa nyuma, mu gihe cy'ibireko bizofuruka hamwe n'ikirengo c'ubwami, kugira ngo ibahamagare begeranye kuri uno munsi wa nyuma. Kandi uhereye muri Amerika Latine na Karayibe, ubutumwa buraguka bugakwira no mu yindi migabane, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranije bose bari mu yindi migabane. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose. Rero kubera ko Kristo muri Amerika Latine na Karayibe afise abo yatoranije bo mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikirengo c'ubwami, abahamagara kandi abegeranya, kandi arafise n'ubukozi bwo ku munsi wa nyuma bugaragariye muri Amerika Latine na Karayibe. Ikibanza ca Amerika Latine na Karayibe kiriko cama imbuto nziza, kiriko cama ingano,
abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi mu yandi majambo kirafise umugisha w'Imana. Mutagatifu Pawulo yaravuze mu gwati yandikiye abaheburayo igice ca 6 murongo w'indwi n'uw'umunani, yaravuze ngo indimiro zinyoye imvura yaziguye ko kenshi, iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye, abazirimiwe zironka umugisha w'Imana. Indimiro ironka umugisha w'Imana niyo ironka imvura, hanyuma ikama ibiki, ikameramwo ibirimwa bikwiye, ivyatsi vyiza, ingano. Imvura nayo ni imvura y'inyigisho, imvura y'ijambo ry'Imana rihuye n'igihe umuntu aba yemerewe kubamwo. Muri buri gihe igihe cyose cararose imvura y'inyigisho za Kristo biciye mu ntumwa ya buri gihe, hanyuma ico gihe cyose cama ivyamwa vyiza, igihugu, ikibanza, ahabereye ugushitswa kwa buri gihe. Ico kibanza cararose umugisha mu gihe cariko cama ivyamwa vyiza. None ni ikihe kibanza camibwa ivyamwa vyiza? Ni ikihe kibanza kivamwo abahungu n'abakobwa b'Imana kuri uno munsi wa nyuma, biciye mu nyigisho, biciye mu mvura, imvura y'inyigisho z'Imana, biciye mu mvura y'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Izi nyigisho z'imvura y'agatasi n'iy'urushana, Amerika Latine nico kibanza kiriko kivamwo abahungu n'abakobwa b'Imana mu bwami bw'Imana, mu gihe c'ibiriko vy'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero iri mu mugisha w'Imana, Amerika Latine na Karayibe. Mu yandi majambo, irafise ihigwe ryo kuzoja mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, igihe iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo izotangura kuri nombe w'isi, aho Kristo azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi yari muri Israeli, mu gihugu ca Israeli hari ya Yerusalemu, kandi azoganza ubwoko bw'Heburayo hamwe n'amahanga yose. Kandi Amerika Latine na Karayibe kizoba ikibanza gihiriwe cane, ikibanza kizokwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo hamwe n'urunganwe ruzoba ruri kuri uno munsi wa nyuma, ruriko rurabona ugushitswa ko mugambi w'Imana uhuye n'umunsi wa nyuma. Kandi bazoba bari mu bukozi bw'umwana w'umuntu biciye muri marayika we ntumwa, ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ariko ibibanza bimeramwo urwamfu, ibibanza birimwo abana ba sekibi, abana b'umubi, ibibanza bitarimwo abana b'Imana, vyaramaze gucirirwa urubanza n'Imana. Bizogirwa gute? Bizoturirwa nk'uko tubibwirwa n'umuvugishwa Maraki mu gice ca 4. Ehera abo munsi uraje waka nk'itanure, ibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, no kuvuga ngo uzobaturira nikuraho nyene ngabagize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Uyu n'umuriro ruhonyanganda uzoza ku bihugu bitarimwo abana b'Imana, kuko bitazoba biriko vyamiki, kuko bitazoba biriko vyama ingano, ahubwo bizoba biriko vyama urwamfu. Kandi naba biriko vyama urwamfu, biri hafi kuvumwa, biri hafi guturirwa. Aravuga ngo ariko iyo zimezemwo imikere n'ibitovu, ziba zisivye, ziba zisigaje gatoya, zikavumwa, iherezo ryazo no guturirwa. Abaheburayo igice ca 6 murongo w'umunani nuko hatubwira. Rero murabe ibijanye n'ibihano vy'Imana bizoza ku rwamfu, bizoza ku bibanza, ku bihugu hamwe n'imigabane, bitazoba biriko bivamwo abahungu n'abakobwa b'Imana kuri uno munsi wa nyuma. Nuko rero turashobora kubona umugambi w'Imana
ushushanirijwe muri uno mugani w'urwamfu n'uburo. kandi turashobora kubona umugisha udasanzwe ufiswe na Amerika Latine kuri uno munsi wa nyuma, ari wo bataratahura mu mwuzuro ariko bariko barawutahura. kandi nico gituma Amerika Latine yiswe gute? Yiswe isi nshasha. bayise isi nshasha haraciye ibinjana byinshi batanazi yuko Amerika Latine na Karayibe ari wo mugabane uzokwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, kandi ukazogira umugisha wa Yesu Kristo. nuko rero turashobora kubona ko Amerika Latine na Karayibe ifise kazoza, kuko kazoza kayo karihe muri Kristo, umugambi wa Kristo, mu bwami bwa Kristo, muri no nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. kandi abatorejwe nabo tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. turumvise iri banga ry'urwafu n'uburo. nubwo ibiremwa abantu bivanze, imibiri yacu ipfa nayo akaba ari imibiri y'igikoko, kubera ko ikiremwa muntu caguye, hanyuma kigenerwa kuba mu mubiri w'igikoko, kandi carose impwemu yo kw'isi. ariko biciye mu kuvuka bwa kabiri turonka impwemu yo mw'ijuru, impwemu y'Imana yo muri paradizo, uburinganire bwa gatandatu, impwemu ya teofaniya, hanyuma tuzoronka umubiri uhoraho. uko niko rero tuzokwinjira mu buryo bugaragara, twinjire mu bugingo buhoraho. rero mbega none ni hehe hari itandukaniro hagati y'urwafu n'uburo? na hari ubuzima, ari bwo bugingo. nico gituma abana b'Imana nabo nyene baje bari mwuna mubiri upfa ubora, ari wo mubiri n'urwafu nako nyene rufise, ariko ubugingo n'ubugingo bw'ingano. nico gituma bafise isezerano ryo kuronka umubiri w'ingano, umubiri wa teofaniya ubwo baronka iyo bavutse ubwa kabiri, hamwe n'umubiri ufatika uhoraho igihe Kristo azozura abapfuye bamwizeye, akaduhindura natwe abakiri bazima. nuko rero tuzogira atari ubugingo bw'ingano gusa, ahubwo tuzoronka na mpwemu ya teofaniya y'ingano, kandi twaramaze kuyironka igihe twakira Kristo mukiza wacu. turonka mpwemu yera igihe twizera Kristo mukiza wacu, turonka mpwemu yera. tuzoronka n'umubiri ufatika w'ingano, ari wo tuzoronka igihe tuzohindurwa. nuko rero mube mugavye muri no minsi ya nyuma, kuko vuba hazomuzuko w'abapfuye bizera Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. hasigaye gusa ko buri bugingo bwose bw'Imana, buri bugingo bw'ingano, hasigaye ko buhamagagwa bukegeranwa kuri uno munsi wa nyuma, mu muhamagaro wa Kristo uwo ariko arakora kuri uno munsi wa nyuma, mu muhamagaro w'ijuru ngaje nzamba canke inzamba ya nyuma, ahamagara yegeranya abatoranijwe muri Amerika Latine na Karayibe. kandi hagize ububa mu kindi gihugu canke mu wundi mugabane, ubutumwa buzomushikira aho azoba ari hose, kuko azohamagagwa yegeranirizwa mu gihe ciriko bizofurukamo n'ikiringo c'ubwami, kugira agire umubiri wiwe wa teofaniya, hanyuma azogire umubiri ufatika uhoraho, uwo Kristo yasezeraniye uruvyaro rwose rw'Imana. imbuto zose z'ingano zabibwe kuri uno mubumbe w'isi. kuri jewe wari umugisha udasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'urwafu n'uburo, kandi ndabashingira intahe yuko imibiri yo ku isi
ariyo irimwo runo rubuto rwiza rw'ingano, nuko ikaba yaramye ingano, kuvuga irafise ubugingo buturuka ku Mana, ubugingo bw'Imana, umuhungu canke umukobwa w'Imana aho mu bugingo bwiwe bari hafi guhezagirwa bahindurwe kuri uno munsi wa nyuma nk'indimiro nziza nk'umuntu ku giti ciwe. Kandi ikibanza naco ni Amerika Latine na Karayibe nk'umugabane, nk'ikibanza ni indimiro nziza ahari kuba hari abahungu n'abakobwa b'Imana abari guhamagarwa bakegeranwa kuri uno munsi wa nyuma nk'ingano z'Imana, arizo hamwe n'ijuru rirenga ry'inzamba zari guhamagarwa zikegeranirizwa zikegeranywa mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'iri banga ry'ingano hamwe n'urwamfu. Hategerezwa kuba bamwe ari ingano bari mu bindi bihugu, ariko igitigiri kinini kiri muri Amerika Latine na Karayibe. Nk'uko twabivuga, muri Amerika Latine na Karayibe hari igishitsi, izindi ngano zose zishamikako igishitsi c'ingano z'Imana zo ku munsi wa nyuma, nk'uko igishitsi c'ingano z'Imana za buri gihe caba kiri hehe mu kibanza Imana yashikirijemwo buri gihe. Nuko rero Amerika Latine na Karayibe yahawe umugisha ukomeye cane mu mugambi w'Imana kuri uno munsi wa nyuma. None barihe abo bahungu n'abakobwa b'Imana? Izo ngano ku munsi wa nyuma zizohamagarwa zikegeranwa zigasarurwa, turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe turiko turegeranywa tugashigwa mu gihe cy'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo vuba duhindurwe tunyakugwe igihe hazoshika kugeza ku wa nyuma mu batorejwe n'Imana. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tunyakugwe kuri uno munsi wa nyuma, tujanwe mw'ijuru mu rugo rwa Data wo mw'ijuru mu mazimano y'ubukwe bwo mwagazi w'intama, mw'izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Mwakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakundwa inshuti bavukanye muri ngaha n'abakurikiranira ku iradiyo. Ese imigisha ya Kristo yoba kuri mwebwe mwese, kandi mwipfuza ayandi makuru kuri bino vyigwa murashobora kwandika canke mugahamagara imirongo n'amatelefone Revera Miguel Marine agiye kubabwira mu masegonda make, kugira ngo mushobore gusaba ibitabo bitangwa ku buntu hamwe n'amakaseti, ndetse munasabe yuko bo bazana mu mago yanyu amavideo canke amareresi arimwo ibikorane bisa n'ibi, ndetse nabarungikire biciye ku ikete muravyo, canke babazanire ku giti cabo, babazanira ibitabo birimwo ibikorane bisa n'ibi, ndetse kandi babereke n'ahantu mwoshobora kuza kugira ngo mubone biciye kumbonesha kure, mubone ibikorane bisa n'ibi byamaze gufatwa mu mareresi, kugira muronke ubundi bumenyi bwinshi bw'umugambi wose w'Imana uhwanye n'uno munsi wa nyuma. Nuko bityo mukanguke mu buryo bw'impwemu, mukangukire umugambi w'Imana hamwe n'umugisha Imana ifite imwe wese muri mwebwe inshuti mukurikiranira ku iradiyo ngaha muri Repubulika ya El Salvador. Ese Imana yobahezagira ikabarinda, kandi mwese mugire ijoro ryiza hamwe natwe Revera Miguel Marine. Imana ishimwe ku bwa reno higwe.